nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yezu abwira abayahudi bari bemeye ati, nimwagumye ijambo ryanje muzoba vy'ukuri abigishwa banje, muzomenya ukuri maze ukuri kuzobagira abidegemvya. Baramwishura bati, turi bene Iburahimu, vyongeye ntawe twigeze tujakarira, ushobora kutubwira ute ngo muzohinduka abidegemvya? Yezu abishura ati, nukuri nukuri ndabibabwiye, ukora igicumuro wese n'umuja w'igicumuro. Vyongeye umuja ntahora mu nzu, umwana we arahaguma. Mwana rero niyabagira abidegemvya, muzokwidegemvya mu kuri. Ndazi ko muri bene Iburahimu, yamara ntibibabuza kungenza ngo munyice, kuko ijambo ryanje ritabanyura. Mvuga ico nabonye kwa data, namwe mugakora ico so yabigishije. Baramwishura bati, data ni Iburahimu. Yezu ababwira ati, iyo muba mwari bene Iburahimu, mwari gukora ibikorwa vya Iburahimu. Ariko none murondera ingene mwonyica, jewe mbabwiye ukuri numvise ku Mana. Ivyo Iburahimu ntiyabikoze. Mwebwe mukora ibikorwa vya so. Baramwishura bati, ntituri abana b'igisanze. Nta wundi dawe dufise atari Imana. Yezu arababwira ati, iyo Imana iba yari so, ntimwobuze kunkunda, kuko ku Mana ariho navuye nkaza. Vyongeye sinaje niraritse, niwe yantumye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ngira ngo twakurikiye aya majambo y'Imana yose uko ari abiri, mu gisomwa ca mbere no muri nkuru nziza, turumva yose ingene aduha gutangarira umwidegemvyo udasanzwe w'aba bantu b'Imana. Umwidegemvyo udasanzwe w'aba bantu b'Imana, Daniel na bagenzi biwe twumvise mu gisomwa ca mbere, aha barabita yandi mazina babaha bari hariya i Babylon. Ariko ni Daniel na bagenzi biwe bagerageje kugumya ukwemera kwabo iyo bari batwawe kw'imbohe hariya mu gipagani ci Babylon. Si ibintu vyari vyoroshe kugumya ukwemera kwabo, nogira nti muri ico gipagani cenyuje kiba kikuje. Kuhagumya rero ukwemera kwabo ntivyari vyoroshe, kuko vyashobora no kubakwegera. Mwumvise aho vyashitse gushikaho umwami abata mu nyenga y'umuriro. Bacuhije incuro 4 gusumba, nako incuro 7 gusumba. Ariko kandi turumvise n'uyu mwidegemvyo Yezu afise imbere y'aba bakuru b'idini n'intwaro, imbere y'intumwa za Herodi. Nagomba kubatumirira muri iyi minsi turiko tugenda dushikira igihe caho Yezu afatwa akatwitangira ku musaraba, akamara urw'abagabo arondera kudukiza. Mugerageze muri iyi minsi, mwihe umwanya wo kuza muragaruka muri aya majambo y'Imana, mwumvirize igihagararo ca Yezu, kuko niho tumenya kumva ingene dutegerezwa kwifata igihe turiko turaca mu bihe bigoye. Ukabona yuko Yezu arageze muri krize idasanzwe. Muri iyi minsi muramwumva ariko arayaga n'abantu ukamenga ni kiproko. Yezu akavuga ibintu akumva ko hageze kubadugana, nogira nti kukuri kudasanzwe kw'ijambo data yamurungikanye, mukamenga niko umwijima utwikira abantu ntibatahure ijambo ryiwe. Yezu ntaca arisukamwo mabisi ngo arondere kuryorosha, oya, araritanga uko riri, agerageza kubumvisha
ariko ukabona yuko bibasiga, n'abigishwa bo bikabasiga. Ukumva rero yuko uko kubasiga aba cane cane bari imbere y'abakuru b'idini n'intwaro, ntibibasiga ngo nuko vyategerezwa kubasiga, oya, nuko muri bo baramaze kwiha igihagararo co kumugwanya. Tugire Kristo. Iyo umaze kwiha igihagararo muri wewe, kumwe tuvuga ngo yaramaze kunyishiramo, mvuze ngo umuntu yamaze kukwishiramo, akwishizemwo kuri mubi, shaka uzi ukora ibyiza bingana gute, adahindutse nyene ngo yibaze ko ushobora kuba mwiza, shaka naho wowe ugomba kumukiza, arakubwira ati oya, wowe ntushobora kunkiza wowe. Yaramaze kukukategoriza. Ni nk'uko muze murabe twara tubona turi abanyeshure ugasanga nk'umwigisha yakwishizemwo neza, ugacuzura mu profita rimwe rimwe, ugasanga naho wakoze amakosa kuko yakwishizemwo neza, uvuga ati wowe nta ngorane. Suko biri, kuko yakwishizemwo neza. Uwo maze kwishiramwo neza, ntushaka kumva yuko hari n'umuntu yomuvuga ko akantu katameze neza, waramaze kumwishiramwo neza. Abantu baramaze kwishiramwo Yezu nabi, baramaze gufata ingingo yo kumwica, kandi Yezu aravyumva mu mitima yabo. Bashobora kubihisha abandi bantu, mugabo Yezu ntibashobora kubimuhisha. Urashobora kuza imbere yanje uzi unyihishijeko, jewe nk'umuntu patiri urashobora kunyihisha, ariko Yezu arabona vyose. Gati mwe ndabona ko mushaka mwitwaje ibintu vy'Imana. Abantu usanga twuzuye ubujyajya, ugashika imbere y'umuntu ukamutwengera, ariko uzi neza kuri kurakinidiri, ushaka kumucafu, dushaka kumusanzaza, kumwicira hejuru. Ivyo vyose umukama arabibona. Ariko naho wovyumva ukabimenya, kugumana umwidegemvyo wawe, umwidegemvyo mwiza. Umwidegemvyo ni ikintu kitoroshe, cane cane igihe hageze kuwugumya imbere y'abantu b'abakuru. Ariko kandi umwidegemvyo si ukwerura imbere y'umukuru, oya, ni ukugumya ukuri neza, mbere ushima no mu cubahiro. Daniyeli na bagenzi biwe bari ibwami, barubaha gose umwami. Mugabo hariho ahantu iyo bigeze ahantu hakomeye gose, murumva yuko abantu bageze ahantu hakomeye. Daniyeli na bagenzi biwe bageze aho bategerezwa gushingira intahe y'ico basenga. Tugire Kristo. Umwami agomba kubapfukamika imbere y'ibigirwamana, babe basinye bati Imana y'ukuri twamenye turayiteye akagere, reka turye ivy'ibwami, turyoherwe n'ivy'ibwami, tugire iki, tumererwe neza, dushake tugoke ku Mana, kukuri kwa kutugize ico turi, mugabo turye tumererwe neza. Bakavyanka, bakagira bati oya, urakoze ahantu hagoye. Imisi yose nukwama twumva igihe cyose tugeze ahantu hagoye. Buri gihe tugeze ahantu hagoye hije, nko muri ibi bihe turimwo, murazi ko turi mu buzima butoroshe muri iki gihe, aho n'ibigirwamana byinshi bica bigwira. Ibigirwamana by'abakuru bagomba kutwemeza no kudukoresha ibitari byo, mbere bakitwaza n'ivy'Imana. Ibigirwamana by'ubukuru, murazi ko na Yezu vyamugerageje. Mwarumvise amageragezwa ya Yezu tuvuga tugitangura ikarema, ni wafuka mukansenga ndaguha izi ntara zose ko ari je ndazigaba, ndaguha ubukuru bwose. Ugasanga umukuru aragusabye gukora nk'ibintu biguteranya n'Imana, kandi ahantu bikora kuri identite y'Imana. Bimaze gukora kuri identite y'Imana, naho yo bari patira bigusabye, bimaze gukora kuri ya mabwirizwa c'umugayezi, ukagira uti oya, aha jewe nyene nzoba nikiza umugozi mw'izosi, kandi na wewe nzoba ndagukengereje, kuko nzoba ndakwiseko atate kugira imbere y'Imana umeze nk'ikigirwamana. Ijambo ry'Imana ritwenga rigira riti ngo biri n'amaso ntibibone. Umukuru ashobora kuba yuzuye ubukuru bungana gute, mugasanga afise amaso ntabone. Ngo biri n'amatwi ntivyumve.
biri babiha ikintu kimeze nk'umutima ariko nta rukundo bishobora kugira. Ikigirwamana nico kidashobora kugira amaso abonesha ukuri kw'Imana, kidashobora kugira amatwi yumva neza ibintu, kidashobora kugira umutima w'ubuntu n'imbabazi, ikintu kiguhindura iki assassin de film, kijya kintu kiguha idiri kikuziba umutima kikakuranduramwo ubuntu, genda wice, genda ugira uti, genda usambure, genda ukina amanyanga. Ibi bifaranga ngibi barakwivye umutima wawe, barakwivye conscience yawe, urapfukamye imbere y'Imana citwa amafaranga n'ubukuru bwa naka. Hari hano aho uhageze gira uti oya ndakubaha kandi ndagukunda mugabo sishobora gukorera muri iyo ntumbero. Turakwica, ntushobora kunkoza kwiminwe Imana itakurikuye, ntibishoboka. Imana itabirekuye ntibishoboka. Nageze kubabwira temanyaje y'umuntu bigeze kuyora muri izi nkuruma duhitiyemwo zaho bayoragura abantu ntumenye iyo bazimanganiye. Bigeze kuyora umuntu bagomba kumutuma kundi muntu, muhamagare kugira wowe umuhamagaye acaza. Kubera ikinda muhamagara ati utabigize ni uhasigara. Aragira umwidegemvye ukomeye, arababwira ati oya mwebwe Imana itabirekuye ntaco muza kungira. Nibaza umuntu ariko aravuga imbere y'abantu bafise ibibugita n'ibikoho ate nivyo, ati muhamagara ubunyene, ati nimwe mwihamagare mwebwe nyene, ati turakwica, ntimushobora kunyica Imana itabirekuye. Kandi muri uyo mwanya sinzi uwo baciye bahamagara muri abo bantu, atanguye kuvugana heje kwitaba telefone, aca asubiranamwe n'abagenzi baja mu mpari baraharira bagomba no kugwana, kuko n'abantu bari mu bigirwamana nta rukundo bafitaniye, bahurira ku idiri y'ikigirwamana camaze kubatwara umutima. Hajya abantu bahuriye ku kibi baraheza kugikora kigaca kigaruka muri bo, kigaca kibaryanisha. Kujya n'abandi bagira ngo nta mukunzi, ngo ku mukunzi winda bariko barajyana, baribagira yuko bafise umuntu ngabo barafise kwidiri, aca ari nyororombera aritahira, ntibashobora kumukoza kw'iminisa y'ibitaragera. Nico gituma mu mwidegemvye wa mbere dusaba twotinya ahubwo guhemuka, cyane guhemuka iyo tugeze kukuri guhambaye nk'uko, kukwemeza Imana y'ukuri, kukwemeza yuko Yesu Kristo ari Imana kandi ari Imana yacu, tudashobora rimwe rimwe ku bintu bimwe bimwe bikomeye kubirekura, kuko tugira tuti tubirekuye tugiriyemo turatakaye imyaka idahera. Gusaba igihe bikenewe, igihe hageze muri iyo myanya, mukama mpasi nigere ndakurekura ko we ndazi kumfasha, je nije ngira ubwoba nkakurekura. Kandi uyu munsi biriho, ugategekwa ibintu ubona yuko vyenyuje imbere y'Imana, bagamubwira bati kugira ngo dukizigara, kugira ngo tugire gute, ukemera mugabo ugasanga kumwe ngo kwa Yuda asangira na Yezu mugabo badasangiye umutima, ngo shetani gaca imucokeramwo, amashetani agaca kwinjiramo, kuko wirukanye Imana y'ukuri. Dusaba umukama kugira ngo iyo bishitse umwidegemvyo wacu ntutakare, tugahagarara mu kuri, atawe twerurira, atwawe tugaye, mugabo ko tugira tuti hariho ukuri dufise muri twebwe, kandi tukugumyemwo niho na wewe tuba tuguhaye iteka ry'ukuri, kuko uba turimwo kubera uko kuri nawe aragukunda, arashaka kugukura muri ico kinyoma. Mwumvise uwo mwidegemvyo wa Daniyeli na bagenzi biwe ingene ugaruka no mu gisabisho cyabo. Igisabisho mwacumvise? Ni igisabisho murambwira abantu nti iki gisabisho tucigireko, ukumenya kwirekurira mu minwe y'Imana mu gisabisho cyacu. Mu gisabisho tukama dufise ivyo dushaka kubwira Imana, mugabo mu byo ubwira Imana byose ukama wibukuti ndi imbere y'Imana izi ibintu gusumbya uko ndabizi, mbere inkunda gusumbya nuko nikunda. Umwami akababwira ati ndabata mu muriro, turabiyo Mana yanyu,
bagaca biyabandona mu minwe y'Imana, bakirundira mu Imana bati Imana yacu ibishatse iraza kubigira, naho itobigira. Voilà, naho itobigira. Mukama ndagusenze ngarukanira umuntu wanje, nyokuru mugire nk'umukobwa w'imyaka 50 ntibikunda cyangwa 30. Abaprotestani bakomeza yuko baje gusengera nyokuru wawe azocika nk'akigeme k'imyaka 20. Ingwara z'ubusaza zigatonda bagashaka kwirukana ubusaza. Mukama twashima kumubona asimbagurika ameze neza, tumutwara aho dushaka dutemberana, mugabo nutashima kubika ko Mukama arashaka gutanga izo nguvu mugabo muri apparence y'ubusaza. Ariko nutashima kubigira ugo muri Imana yacu, kuko uramufise ku mugambi w'urukundo rurengeye ubwo twibaza ko tumufitiye. Iyo ugize igisabisho nk'icyo cyo kubwira Imana ati niwe uri Imana, si jewe ndaguhatira ku byo nshaka nk'umuntu bigarukira hafi, ahubwo ndazi ibyo nshaka mugabo ndabirekuriye mu gushaka kwawe, genza uko ushaka aho gasabisho, genza uko ushaka, Imana ikimanuka. Mwumvise ngo babataye mu muriro, ngo bataye abantu 3, ngo umwami aje kuraba ngo asanga harimo umuntu agira 4, ngo afise ngo ishusho ngo nk'iyo umwana w'umuntu. Umuntu afise umwana w'umuntu, umwana w'umuntu ninde? Ni Yezu. Yezu ariho ngo n'imyaka itarabaho, ariho mu gihe cy'Abadaniyeli, ariko arakora mu gihe cy'Abadaniyeli nubwo ataraza mu muntu umwe w'i Nazareti. Tuzokumva muri iki poroko iri hagati ya Yezu n'aba Bayahudi ingene azogira igihe baharire ababwira ati erego Ibrahimu mwijyako, ngo atarabaho jewe nariho, ngo yampaye isuka rero we nta n'imyaka 50 ugira, hama ngo Ibrahimu waramubonye. Abagomba kubabwira ati nubwo mubona umuntu yitwa umunyanazareti hariya, ndi Imana iri kumwe namwe, cyo gituma ashobora kubona ko mugomba kunyica. Umwana w'umuntu igihe cyose twishize mu minwe y'Imana aramanuka mu rugendo rw'ubuzima bwacu, akaduherekeza mu micanwa y'intambara zose ducamo. Imicanwa ntayizimya mugabo akaguherekeza muri iyo mucanwa ukawurengana, ku buryo n'abawucanye bakuraba bakamaramara bakagira bati none kumenga naco bimugira, bakakwaraza bakagutuka, bakarindira yuko muhuye uzobasimbira kukabatukana, bakabura bakaba confonde. Ejo bundi hari umuntu yaturungikiye akanagira ati les bienfaits du silence. Sagacerere ko kuguba canke kinzigo, nagacerere ko kwanka guhinzira ububisha busomborokejwe n'ugombye kugutega ikibi imbere yawe, bagakora amadiri aho gakazabona iwawe uri kumugirira neza. Yari umuntu agifise umutima arakanguka kagira ati ndiko ndihenda. Uwo mwidegemvyo rero gushika naho useruka mu gisabisho tugira tuti Mukama ntituzirikiye ku byo twebwe dushaka, turishize mu gushaka kwawe. Nivyo bituma umwana w'umuntu acamanuka. Wari kurasengera umuntu agwaye ngo akire mugabo ingwara ikamutwara, mugabo yagiye ari kumwe n'umwana w'umuntu. Hana washaka ko yogaruka asubire yidegemvye atakarire mu bigirwamana, wohita mwiki fumutaha mugabo zinda gusange hari imbere. Pati urubahuka ari uwawe wobivuga. Hariho bamwe iyo mubampamagariye ngo nze kubasengera ndabivugira mu mutima vuga ntabyo mvuga ngo mwumve ko mwoca mucika imitima. Uyu muntu Mukama muruhurire yitaye. Abantu bari egoiste bashaka gumabona umuntu aguma agaragurika imbere yabo. Umwana w'umuntu Yezu manuka umujabukana ruhuke, n'aba bantu mbere bahebe nabo nyene baruhuke. Cyo gisabisho mwocemera. Pati dusabira garuke, Imana yigaragaza ikiganza cyayo, nigihagenda ikiganza cyayo kiho kiri, umwana w'umuntu yamanutse nico gihambaye. Bisho bintu biratugora mugabo bica byerekana umuntu ari mu mwidegemvya azi yuko yemeri ariko araja. Nigusabe niyo mwidegemvyo utatwugaranira mu isi
no mu byo mu isi biryoshe twibaza ko biryoshe tukibagira yuko mu ijuru hari ibindi bintu biryoshe rwose gusumbya. Bene uyo mwidegemvyo tuwusabe rwose kugira ngo natwe nihagera ukumva uti ego kumwe kwa Tereza ati simpfuye ahubwo ndinjiye mu buzima busumbirije. Nagomba gusozera tugaruke kuri inyigisho ikomeye cyane. Murumva umwidegemvyo wa Yezu aho ushingiye. Naba Meshak, Shadraka na Abdenago aho ushingiye niko bari mu bihe bigoye, ibihe byaho ubuzima bwabo bushobora kugenda bugahitanwa n'iki canke kiriya, ariko umwidegemvyo wabo bawukura hehe? Guca bihambirira ku Mana. Daniel abagenzi biwe barirekurira mu Mana. Yezu mumwumve muri iyi minsi ari muri krize yuko abantu batamwumva, ikintu aguma agaruka ko ni se wiwe, se wiwe. Kandi muze mwumve ikintu mu kuvuga se wiwe acavugiramwo nawe nyene, agaca avuga identite yiwe, ko ari umwana w'Imana, ko ari umwana w'Imana. Agaca yibuka icari, tugire Kristo. Mu bihe by'umwijima, mu bihe by'amakrize, nico gihe ciza cyo kuzirikana ico turi. Uri muri krize ntiwumve neza icuri, uzohitanwa n'ibihita. Ni uri muri krize ntiwumva neza ubukatolika bwawe aho bushingiye, ukazamva ngo umuntu ariko ari defana ngo twega abakatolika ngo ni sawa ngo turanwa inzoga. Ni ushingiye ubukatolika bwe akabona yuko ari ukunywa inzoga. Ico ni gito cyane. Ntubushingira mwibatisimu. Mumaze kubona ingene abantu ashobora kuba afise amajambo akomeye yo kugira louange icupa, ariko kumbwira ati vuga mwaramutse Mariya ururimi rukagoba bikanka. Ivyo bintu ni biki? Jewe ndi umukatolika. Igihe abantu baguhaririza mu kwemera ni nk'uko umenga Imana ikubwiye iti ubwo urumva neza uwuri. Igihe utangiye kugira amakrize ku bubikira bwawe, ubupatiri bwawe, ubufurera bwawe, canke ko mwubakanye na naka, nigihe cyo kwibuka udibuka ikintu nagize kuri altari narahiye. Identite yawe ukayigarukako, niho uvoma inguvu. Ibihe byose habaye krize, muri buka Yezu baje kumubwira krize ishobora kuba hagati y'umugabo n'umugore, ababwira ati ngo mu ntango vocation yatangiye kudurumbanya, uri maseru uri patiri, subira mu ntango pati ahigi udutekera umenga turagiye. Kazamwe ikintu ikubwiye kituribuka imatara itariki 10 na zingahe z'ukwindwi, uribuka gwa rugendo rwose wagize. Garuka wibuka uri uhereye ku kwihambirira ku kimaniri, subira wibutse Imana y'ukuri. Utavyibutse ivyo ngo uvyifadikize, nta nkeka imiyagizanana na krize iraguhitana. Ariko kandi nuko igihe cyose rero tumenye kwihambirira ku Mukama no kwibuka icyo turi kumwe n'Imana, ngo umwana w'umuntu araza, umumarayika w'Umukama araza akakujabukana krize. Na Yezu tukabibona ahageraho krize ikara, akaja no gutabaza abigishwa biwe. Ati ngo ndumva afise amaganya y'umuntu ahakwa gupfa, ati gumana nanje musengane nanje. Ukumva Yezu ariko arabasaba igisabisho. Mugabo bararemerewe n'itiro, n'umwanya waho ari we Musa ashobora kugwana urwo rugamba. Hariho urugamba dushobora kugufasha twese, na patiri akaza amasakramentu akagufasha, mugabo ari hahana atarenga, usigara uri wewe wenyene n'Imana. Wewe wenyene. Pati ngo tugumane ntibikunda. Harageze aho kujya kuntu wimenyereje yuko ubuzima bwawe bwose wamubuzirikana ubwa mbere kumwe n'Imana, harageze aho vyose bikurekura, n'umubiri wawe ukakurekura, ugasigarana na wewe wenyene umutima wawe. Ariko ntuburi wenyene, ngo Yezu wakagira ubwoba gushika, tuzovya muri imisi nico yaca amaraso akabiri ico yaca amaraso, ngo Imana igacimurungikira umumarayika. Imana igacimurungikira umumarayika. Umumarayika amaze kuza ngo akamuremesha, Yezu nyene agaca ahaguruka akabwira abigisha bati ivyo ubwoba biraheze, nta gufyi nata nta kwasamanga ngaho,
ca tugende guhura nabo. Muramaze kubona umuntu y'inguvu z'Imana zimugarutsemo. Hari abantu bamubona bagize ubwo bakagira bati ubwo urakomeye. Nimwe mudakomeye, warakomeye, arimwe inguvu z'Imana. Nimwe mwuzuye ubwoba. Yesu akagenda. Ushima rimwe inguvu z'Imana, rimwe umwana w'Imana, ngo baje kumufata arabwira ati ni jewe, bagasogeza inyuma bakaribo bagwa. Iyi nyigisho rero idushike tuyigumye muri krize, ni krize ikwadutsemwe wowe nyene canke ni y'abandi bavyuye hafi yawe, abo mukorana bagira iki. Garuka ubwa mbere kwihambirira ku Mana, uzirikana icuri umuhamagaro wawe imbere y'Imana. Uhamagara Imana, umwana w'umuntu azoza, umumarayika azoza kuremeshe, kandi impera n'imperuka. Uko Daniel na bagenzi biwe ugo rugamba barutsinda ku buryo n'umwami aca ahinduka, na Yesu akarutsinda akazuka mu bapfuye. Impera n'imperuka Imana ikagira iti ni wewe twari kumwe, ikagushingira intahe. Amen.